hariho iyindi challenge ikomeye cyane abantu bashaka kuvavanwa n'ubukene bama bahura nayo ariko ugasanga icyo kintu ntibakibona nukuronka akarorero k'umutunzi umuntu yashitse ku butunzi bategerezwa gukurikirana bategerezwa kwisunga ngaha rero iwacu muri Afrika usanga ari ibintu bigoye cyane gose usanga ari ibintu bigoye cyane kuko abo bantu benshi usanga badakunda gusangiza abandi cyangwa badakunda gusangiza urundi gwaruka ukuntu babaye abatunzi kuko hari gihe usanga hari ivyo baba bashaka kunyegeza bivanye naho baciye bivanye n'ivyo baciyemwo bivanye n'ukuntu baronse ayo mafaranga bivanye n'ukuntu baronse ubwo butunzi ugasanga ugwaruka cyangwa ugasanga n'umwana wawe ntashobora kuronka ayo makuru. Reka ndaguhe ikaze kuziko twaravuze yuko ari ahantu twama duhurira tukaganira ku bintu byoshobora kudufasha kugira ngo dushobore gushika ku iterambere tukaganira ku bintu byama bishika mu buzima busanzwe kugira ngo dushobore kugwana kugira ngo dushobore gushika ku iterambere. Muri kumwe na Jeff Habyarimana nkuko vyama no musi nicaye ahantu hari calme murabona haje inyuma hari amazi n'ahantu hari calme hano hariho inzira ntoye cyane abantu bagenda bacamwo abantu b'amakinga babantu b'amaguru bariko baragira sport nkuko mubibona nanje ndavuye mu gasporo ubu ndiko ndataha ariko nkuko mubizi kenshi iyo ndonse iciyumviro ncanda kibaha kugira ngo namwe mushobore kucumva hanyuma mugire ico mugikoresheje kuko iciyumviro ni vyiza yuko tugisangira hanyuma ukagira ico ugikoresheje ugikoresha nabi ugikoresha neza biba bivana na wewe nyene. So God bless you, ndiza neza kumeze neza, ndiza neza yuko ivyo uri kurakora biriko biragenda neza, ndiza neza yuko ivyo uri kurakoresha amaboko yawe biriko biragenda neza. Reka rero twinjire neza muri kino kiganiro. Mu bihugu byinshi vya Afrika abantu usanga badafise uburorero bw'abantu batunze boshobora gukurikira. Nivyo hariho abatunzi benshi muri Afrika mbere bafise n'amafaranga menshi ariko ugasanga abo bantu ayo mafaranga ukuntu baba yafise bayagize ibanga. Uno munsi ngomba ndakubwire kuri kino kintu ndakubwire ku kintu cha model, donc les modèles que tu dois suivre pour que nawe ejo canke higa ejo ushobora gushika ku butunzi ni ikintu kigoye cyane ngaha muri Afrika. Reka kugira ngo dushobore kubona umu model ushobora gukurikira mu vy'ubutunzi reka tumanze tuvuge kuri kano gakuru. Umunsi umwe umwana yari kwishure murabizi abana bafise imyaka 12 ubu n'ubwato buriko barengana hari amazi nyuma yanje imyaka 12 15 kenshi iyo bari kwishure murabizi umwigisha arashobora kubaza ati mbega urashaka kuzobiki mu myaka izoza. Ico nibaza yuko ari kibazo ushobora kuba warabajijwe mu gihe wari ukiri hariya kwishure na jewe ico kibazo naye kibajije kandi ndabizi yuko nacishuye. Hanyuma rero uwo mwana yarishuye aravuga ati nshaka kuba idiot, shaka je vais être un idiot. Un idiot n'umuntu adatahura ibintu n'umuntu atumva ibintu n'umuntu iyo bavuze ikintu yumva ibindi n'umuntu adakwije ubwenge mu bisanzwe mu ncamake. Hanyuma rero uwo mwana yavuga ati none wewe ushaka uzobiki? Je vais être un idiot. Umwana niko yishuye. Hanyuma umwigisha ashaka kumenya igituma uwo mwana yashatse kuba un idiot aramubaza ati mbega ni kubera iki ushaka kuba un idiot? Hanyuma dusubiye inyuma gatoyi igihe baba bari muhira bicaye nko kwirembo kuri portail murabizi yuko hariho abavyeyi bakunda kwicara kuri portail n'abana babo igihe umubanyi wabo yaba asohotse umubanyi wabo yarafise imodoka akaba afise n'urupango rwiza. Hanyuma igihe cyose yarasohotse papa wiwe yaravuga agafaransa akavuga ngo regarde moi cet idiot. Umwana akavyumva yuko papa wiwe avuze yuko uwo mubanyi ari un idiot. Muravyumva ivyo bivuze iki rero? Bivuga yuko umwana aravye lo modele y'abantu bari bamukikuje harimo na wa mubanyi yabona yuko atazoba nka se wiwe. Se wiwe yarafise ama diplome menshi mugabo ntiyaratunze mugabo ntiyarafise murabizi yuko abana kenshi baraba nk'ibintu umupapa abagurira abana biwe. Abo bana b'ababanyi bari bafise ibintu vyiza ibintu bimeze neza. Vyumvikana yuko rero uwo mwana yaciye avuga ati njewe nanje mu buzima bw'iwanje ndashaka kuzoba nka naka, ndashaka kuzoba comme cet idiot. Wa mubanyi wabo yari yahishije mu buzima bwawe yari yabaye umutunzi.
mugabo ntiyashaka kuba nka se wiwe yaguma yilamanta umwanya wose avuga ngo regarde moi cet idiot, kandi avuga umuntu atunze. Se wiwe yari umuntu yize aza agafaransa, muravyumva yuko ari umuntu aza agafaransa. Hama rero umwarimu amaze kumva ayo majambo yose umwana yaramubwiye, aravuga ati vya bintu birakaze cyane, vya bintu birahambaye cyane. Byumvikana yuko wa mwana yari yacaguye iki, yari yahisemo kuba idiot kubera niyo yabona yuko ari modeli nziza, modeli yo kuba afise imodoka, modeli yo kuba afise urupangu rwiza, modeli yo kuba afise amafaranga yashobora kunezerezamwo umuryango wiwe, kunezerezamwo abana biwe, modeli yo kuba umuntu ashobora gufata umuryango wiwe akawutwara muri vacances aho yifuza. Yari yo modeli umwana wiwe yifuza gushika. Uno munsi rero twebwe abana bo muri Afrika, je naragiriwe ubuntu, naronse umuvyeyi yugurutse ashobora kubimbwira, ariko twe benshi muri Afrika abavyeyi babo ntibakunda kubabwira iyo bakuye amafaranga canke iyo baronse ubwo butunzi bashobora kuba bafise. Uno munsi kumbure urashobora kuba ufise umuvyeyi akaba ari stable ntigisigura gutunga, no kuvuga yuko ari stable n'umuntu atabuze amafaranga, ashobora kuronka amafaranga, ariko ugasanga kubera yokifye poste kanaka, kumbure muri iyo poste kanaka ashobora kuba yokifye ararya ibiturire, ugasanga nivyo bikunze kuba muri Afrika kenshi, ugasanga ararya ibiturire, ugasanga araronka amafaranga menshi, mbere ugasanga ayo mafaranga ntashobora kuyasigura. Hanyuma rero iyo bageze hariya muhira yamabwira abana ngo ifo gukora, abana bumva gukora, mugabo ntibatahure neza yuko ntibatahure neza gukora ko bizana amafaranga. Babona papa wabo avuye muhira mu gitondo akagenda hariya, mugabo ntibamenya neza yuko gukora bizana amafaranga. Uno munsi rero nagomba ndababwire mwa bavyeyi mushobora kuba muri ko muranyumva, muze murarondera ukuntu mwoyaga n'abana banyu kuvyerekeye amafaranga. Ino sije y'ivyerekeye ubutunzi n'amafaranga ni sije, ni kintu kidakunda kuyagwa mu muryango, ariko hano kuziko twama tubiganira kugira ngo dushobore kubona inzira twojana, hanyuma dushobore gushika ku butunzi. Vy'ukuri bavuga ngo umukene na mama wiwe aramwanka. Ni vyiza rero yuko twobohokana cyane cyane kuvyiyumviro bikene biri mu mitwe yacu, hanyuma tugashika ku butunzi, tukabaho neza, tukabaho tutababaye, kuko muri ino si nta muntu yaje kubabara, nta muntu yaje gukena, twaje kubaho nk'abami n'abaherezi. Byumvikana yuko twaje kubaho neza. Rero nsubiye inyuma gatoyi mu kibano, ku kuntu abavyeyi babanye n'abana, kubera ashobora kuba yaronse ahantu agaposte keza gashobora kumuha ibiturire. Urashobora gusanga umuvyeyi ajya ibiturire, ugasanga yarigenije akamatungo, urumva, ariko ugasanga ayo matungo ntashobora kuyasigurira umwana, ntashobora kubwira umwana ati mwananje nabayeho gutya, ubuzima bwanje bwagiye gutya, jewe vyagenze gutya na gutya, hama nakoze gutya na gutya na gutya, ndashobora gushikira bwa butunzi. Kuko nkuko mubizi, nkuko twese tubizi, lo salaria umuntu adaciye ubwenge muri lo salaria ngo atere donc umushahara, ngo atere iyindi ntambwe, agire ico bita épargne pour l'investissement, ntibishoboka yuko umuntu ashobora gushika ku butunzi. Byumvikana yuko rero kenshi iyo bariko baraganira nk'umwana n'umuvyeyi ameze gutyo, kenshi umuvyeyi aca kubwira ati mwana nuje kw'ishure. Kw'ishure naho murabizi yuko ibintu by'ubutunzi by'ukuri kw'ishure ntavyo bigisha. Ni koko ntavyo bigisha, kuko usanga n'abigisha batwigisha hariya kw'ishure by'ukuri ibintu by'ubutunzi bibasiga kure, kuko murabizi yuko abantu bize ni bake cyane bashobora kuba baratunze bivanye n'amashure bize. Ni bake cyane bari kurushi. Ariko ugasanga wa muntu atakurikiye amashure menshi, wa muntu atize, uwo ugasanga niwe ashitse ku butunzi, uwo niwe ashitse kuri vya bintu byo hejuru. Ugashobora gusanga uwo muntu arashitse by'ukuri ku butunzi nyakuri. Vyumvikana rero yuko lo model dutegerezwa gukurikira ni ikintu gikomeye cyane. Lo model dutegerezwa gukurikira ni ikintu gihambaye. Iyo umuvyeyi yakubwiye ngo genda hariya kw'ishure, bataja kukwigisha ku by'ubutunzi, uragenda ukiga, ukaguma ubandanya, ugaheza universite, mama ngo shaka kwiga master, hanyuma rero waheza kwiga ya master, kumbure n'imyaka irashobora kwikujanye,
ugacuza mu buzima busanzwe hanyuma ngo utangure ubuzima, ngo utangure kurondera amafaranga, ubuzima nabwo buca bugukubita box. Hariho umuntu yavuze ngo kuja mu buzima busanzwe, ubuzima busanzwe n'amashure ni nko kwitegurira enkomba ya box, ni nko kwitegurira komba ya box, hanyuma ushitse kuri terrain bagaca bakubwira ngo ukine match ya football. Iyumvire imyaka yawe yose uba wariteguye gukina box, uba wariteguye kuboxa, ububizi neza, ariko ugeze muri bwa buzima busanzwe naho bagaca bakubwira ngo uje gukina umupira w'amaguru. Nukuvuga yuko umuntu ameze gutyo baca baguma bakwinjiza ibitsindo, baca baguma bakwinjiza ibitsindo. Nukuvuga ubuzima buca buguma bukwinjiza ibitsindo, bukwinjiza ibitsindo, bukwinjiza n'ibindi. Vyumvikana rero yuko uno munsi muri Afrika usanga ata ama model menshi dufise, usanga abatunzi nabo nyene bamwe usanga mbere batanabipartaja ngo babivuge n'abandi. Nico gituma kuri uno munsi murabizi haraje igikoresho dukwiye gukoresha. Ama video kuri YouTube arahari, ama video y'aba entrepreneur hirya no hino arahari. Nico gituma kuri uno munsi wari ukwiye gukoresha iyo levier kugira ngo ushobore kurondera un model ushobora gukurikira. Umuntu ashobora kumukurikira kuri rezo ukabona tuyu muntu by'ukuri yavuye kure, mbere ashobora kuba ariko ananabivuga, akerekana n'amafoto yiwe ya kera, akerekana iyo yavuye. Hanyuma nawe urashobora gucuvuga ati jewe ndashaka kuba nk'uriya muntu. Hanyuma umaze gushwaza salo model uca wiga ukavuga ati mbega none naka yakoze iki kugira ngo ashobore kuba ashitse hajya ashitse uno munsi. Hanyuma umaze kwiga rero vya bindi ushobora kuba wishizemwo, agasanga naka yarasomye nawe ugasoma, agasanga yarasomye igitabo kanaka nawe ico gitabo ukagisoma, ukiga burya bwenge buri muri kiya gitabo. Nivyo biguha kuba umutunzi, nivyo biguha gushika muri ca kirenge canke hahandi muri ya nzira wa mutunzi akomeye cyane ashobora kuba yaraciyemo, nawe ukayicamwo ugashobora gushika ku butunzi bwawe. Uno munsi rero ntihagire umuntu avuga ngo nta modene ngo mfise yo gukurikira. Kumbure papa warashobora kuba atari modene nziza yo gukurikira, ashobora kuba yarize amashure nk'abandi akayaminuza, nawe akaguma gusunikira hariya akakwereka ngo genda wige biriya, hanyuma nawe ugacuguma ubikurikirana, mugabo mu nyuma nawe wifuza gutunga. Hama washika mu buzima busanzwe ugasanga urikura kina ya match, ubuzima bukaguma bukwinjiza ibitsindo. Ni vyiza rero yuko wo kwitegura kurondera un model ukurikira. Naho le model africain zigoye gukurikirana, ariko le model zo gukurikirana sikuvuga yuko ari ngaho nyene mu kibano gusa utegeza gukurikirana umuntu wo mu kibano. Rondera umuntu wari we wese, agasanga ari Jim Rohn ushaka gukurikira, agasanga ari Kiyosaki, agasanga ari Ricardo Kanyamara, agasanga ari Karin, agasanga ari Philippe Simon, agasanga ari Simon wa Dragon, agasanga ari umuntu wari we wese ushobora kubona yuko ushobora gukurikirana. Burya ushobora gushika aho nawe ashobora kuba yarashitse. Asanga ari Bill Gates, agasanga ari Elon Musk, uwari we wese ushobora kubona ukiga ivy'ubuzima bwiwe, nawe ugakurikira muri rya nzira yiwe, ushobora kuhashitsa. Kuko ikintu cy'ubutunzi kubisanzwe twasanze yuko ni apprentissage mu zindi. Kujya umuntu ashobora kwiga kurima, kujya ukuntu umuntu ashobora kwiga akaba umu engineer, kujya umuntu ashobora kwiga akaba umuganga, kujya umuntu ashobora kwiga akaba icyo cyose. No mu by'ubutunzi nuko nyene woshobora kuvyiga, woshobora kurondera un model wifuza, woshobora kurondera un model ubona yuko ari un bon model, ukamukurikirana, ukamwiga, ukiga ivyo yagiye aracamwe, nawe woshobora gushika kuba self-made millionaire, nawe woshobora kuba self-made man. Hanyuma nawe ugashobora gushika ku butunzi, ugatungisha umuryango wawe, ugatungisha igihugu cyawe uvamwo, ugatungisha mbere na Afrika muri rusange. Nkaba ndagushimiye cyane. Cyari kino kiganiro twashaka kuganira kuri no munsi, aho twariko turavuga kuri model ushobora gukurikira, aho tubona yuko muri Afrika iwacu aba model ari bake cyane, kandi aba model nabo nyene twogize ngo turakurikiye usanga kenshi batakubwira amabanga kanaka, amabanga bagiye baracamo kugira ngo nawe ushobore kubakurikirana. Badatangana cyane amakuru
kugira ngo nawe ushobore guca muri ya nzira baciyemo. Ni vyiza yuko ushobora gukurikirana umuntu ushobora kuronka amakuru yiwe, kuko amakuru ni ikintu gikomeye cyane. Amakuru ni ikintu cyo gufasha nawe kugira ngo ushobore gukurikira, agasanga ari umuntu ushobora kuba arakurikiranye kugira ngo ushobore gushika aho urya muntu uri urakurikira ashobora nawe kuba yarashitse. So God bless you. Reka tuzosubire mu kindi kiganiro, mu yindi video azoza turiko turavuga ku kindi kintu cyo shobora gufasha kugira ngo ushobore gushika ku butunzi, cyo shobora gufasha kugira ngo ushobore gushika ku iterambere. See you next time.